Yes, nabaye kazina karero n'ubundi bwa ndabagira ati ndabakunda cyane kandi vyimva mutima ndetse murabizi yuko sagaseseshwa rumuri urukundo rafitiye rusumbye ubukomeza urufu. Anyway, nuko niko ndababwiye kwinje manya wa WhatsApp today cyangwa se mu cigwa cy'umunsi murazi ko buri mwanya ntabwo dushira kuvanga turavuganye ku cigwa cy'umunsi cyangwa se tutigishanije mu buzima. Ayi nayo mpamvu rero nakutumirira kuja kuri YouTube ukamakinga sure ko manze gukora sabone cyangwa se subscribe ubundi ukaza urabana natwe mu biganiro byose bica ku mirongo 94 cyangwa se bica kuri Black Media. N'umunsi muri WhatsApp today nababwiye ati tuganire ku kintu abantu benshi gikunda cyane kumbaraga abantu benshi dukunda kubura benshi cyane like kwisi zino mbaraga zikunda kuronka abakenya imbaraga zo guhora mu gihe warukeneye kuvuga cyangwa se abantu benshi bakunda kuyibirwa ni ryari umuntu akwiye guhora mu gihe harakeneye kuvuga kenshi ariko usanga umuntu kanaka cyangwa se ikintu kanaka kikubabaje cyangwa se kakubako bikaba ngombwa yuko urgence cyangwa se emergency ucyutera aho uvuga mbega ivyo bifise ingaruka izihe zo guca ubona ikintu gatera uvuga cyangwa se no kubabazwa n'ikintu cyangwa se kubabazwa n'umuntu ukacutera uvuga cyangwa se kubona ikintu ukacutera ugira ico ukivuzeko. Hari igihe usanga rimwe na rimwe Rafa sinigeze kubabwira ati bishitse ugasanga umuntu cyangwa se ikintu kirakubabaje kiguhinduriye ivyo ubwawe wari wateguye gukora. Nk'akarorero hari igihe usanga umuntu aguhemukiye ugashoka ufata ingingo yo kumubwira nabi cyangwa se yo gukora ikibi mu gihe utabanje kumubaza. Rafa nabaye akarorero k'umudamu n'umugabo iyo umugabo akosherejwe n'umudamu wiwe agacatera atera induru avuga ati kwereka ibintu byagenze kwereka ibintu utabikoze nkuko bitage utashimye kubikora nkuko umugatashotse abaza ingingo vy'ukuri yatumye uwo mudamu bikora nkuko ico kintu gishobora gutuma abantu bubakanye abasambura urugo rwabo. Muribuka ingingo ya surprise call twigeze gukora tugaca duca urubanza ku mugabo ayuko ariwe ari mukuri rwa rugo rwa mugabo n'umudamu batari bapfa yuko atamwana bararonka mugabo tukimara kumva inkuru y'ukuri uko yari imeze twaratahuye yuko ingingo yose ushobora gufata utumvise ku ruhande rw'umuntu uri ufatira ingingo yuko afise izireguro bikwiye cyangwa se ivyo ashobora kukubwira bikwiye iyo ngingo buri munsi yama ari imbi cyangwa se ico gihe uvuze mu gihe kitari gikwiriye. Hari gihe nigiye uza gusanga uri mu nshuti uri mu bagenzi uri kumwe n'abantu amugo bibaye ngombwa yuko havugwa ikintu si uzokumva yuko ico ugira uvuge atakina kimwe kiza kongereza mu vyo abandi bantu bariko baravuga cyangwa se abandi bantu bariko barakora ico ugira ukore kitaza kongereza ico abandi bariko barakora mutifa wini kugira ngo nawe ubonekane ko wavuze cyangwa se wakoze ico gihe ico kintu naco nyene uzobukoze cyangwa se uvuze mu gihe kitari icanyaco kiri kizokwicira muri ico gihe kizokwicira ikizere n'ukuntu abantu bari bagufata. Aha naho usanga kiya gihe abantu bari bagufata nkaho kuba wanumye nibwo butwari bakubonamo ikindi kintu kuba wewe wihoreye mwakiyagiye mugo kuhaguruka ugire uvuge ibidafise shingenego cyangwa idafise mvura iciza wo kwinumira bigatuma neje ubundi uzorinda igihe cyanyaco gikwiye cyo kuvuga cyangwa se ukaronka akanya kanyako ko kuvuga. Aha n'undi mwanya uza gusanga abantu kenshi usanga iyo uriko uragerageza gukora ikintu cyangwa se ukagerageza gusa nk'utangura ikintu bushasha usanga abantu bagenda baraguca intege kandi abandi abantu gasanga bagenda baravuga ati ibintu bintu bishobora cyangwa se kino kintu kanaka ntakira kimuzo kizokugezako mugo muri ico gihe si wagerageje kwima amatwi abo bantu ukabima n'umunwa ivyo bintu kintu bizogufasha naco nyine ni gutera imbere no kwacevintinga ku kintu ushaka kugerako. Kenshi ni wagerageza gusubizanya n'abantu muri ko muravugana bagucira intege mu vyo uriko urakora ikintu bizokugezako naco nyine no gucika intege nyene mu vy'ukuri nkuko ariko barabivuga tacu bizokugezako kazosanga naco bikugejeje ku mugo mu gihe uzokwinumira ugashira imbere bikorwa kabiri ivyo bizovuga cyane kurusha ko baho umunwa navyo nyene bizoshobora kugeza ku kintu nawo bwa wifuza kugerako.
ahandi hantu hanyaho naho nyene udakwiye kugira ikintu ushikirije cyangwa se kugira icyo uvuze ukwiye kwihorera ni kijya gihe uzosanga I mean birashitse nk'ubu nk'akarorero uri kuragenda nk'ahantu urambaye impuzu cyangwa se urafise ukundi kuntu witeguye ugiye ahantu biri ngombwa yuko mu kanya gato uza kubigezeho bishitse umuntu akagukorera ikosa akagucafuza cyangwa se akakugirira nabi kiyagiye n'icyo gihe cya nyaco umuntu akwiye kwihigamo imbaraga zikomeye cyane zo kunuma no gufata ingingo ya kigabo ijya ngingo uzofata makanya kanya nizo kudetermina uwo wewe uriwe cyangwa se nico wewe urico bizovana n'ukuntu uzo kwakira ico kintu I mean uzocushoka uvuga cyangwa uzocushoka utera induru I mean urashwanye uragwanye udashotse unuma rero kiri bizokugeza ko ukacushoka kuvuga bizogushikana kugushwana n'uwo muntu cyangwa se ukugwana n'uwo muntu bigatuma bigukwege izindi ngaruka kanaka zuko wafashe ingingo uhubutse cyangwa se wafashe umwanzuro uhubutse mu mvo zuko watwawe n'ishafu riciza uzorabe na kiya gihe bibaye ngombwa yuko ukora ikibi cyangwa se ukora ikintu ugitewe n'ishavu uzumekinge sure yuko ico kintu ugira ukore waciyumvire ko incuro zibiri cyangwa se waciyumvire ko incuro indwi kugira ngo ico kintu ukivuge cyangwa se ugikore yes yari Trezor Mingo ndetse ko nabashikiriza ikiganiro good morning mu mwanya wa WhatsApp today ni utwe turi kumwe nize ku mageme ngira ibihe byiza kumeze fresh sana making sure abantu bamaze kura bari kuri YouTube yo kumwamaze gukora abone cyangwa subscribe bivuye nuri mu telefone yawe irimo kugira ngo uzohore uronka ibindi biganiro nk'ibi ciao ciao hasta la vista na WhatsApp today ndabakunda cyane.